Muteretakiyaga ahumve muteteri muteretakiyaga ahumve muteteri waratomboje ahumve muteteri kuza ahumve muteteri nawaho ahumve muteteri kusamara ahumve muteteri rabinosha. Icokorwa no guhimiriza abavyeyi barya nyene baba barabareze nubwo ubu ivyo bikoresho kenshi atabikunze kuboneka mu kibano hari babironsa amafoto ya kera nyene nuko bibereka hamwe n'umwana naho azogicaka ahantu kira azomenya ati kintu kimwe mama yambwira kabisa. Imanamba ndabizi ko ubwambere ucyumvise nk'umunyakaranga. Imanamba ni giki mbega imanamba? Iyo bibaye bikuvuga uri muri krebe cyangwa ukava gutamba nyine ibyo birakunda gushika ugasanga nk'umuntu ari ngo rubanza araje arakuramukije bikakubaza nyine amajambo menshi gusa kenshi twe uwo mwanya ntaho dukunze kuronka kubera yuko duheza gutamba tuja mu bandi hamwe tukahava dutaha. Hari igihe umuntu ahora naboneka ari kubera uba waniriye izindi nyambaro zimwe twari twambaye twazikura. Krebe tuyitangura ndibuka yuko twayitanguye turamaze imyaka 4 turi ku kivi turiko turakora, urumva imyaka 4 simike. Hama objectif twari dufise ihangiro intumbero nuko twashaka gutsimbataza imico ndangakaranga by'u Burundi by'abasokuru. Kandi imyaka urimo uwo bugeze muri rwarugero kuko abajene ubu numva ngo bufise ngo bimwe nibazitwa ngo numushe cyangwa umukunzi kandi yitwa umukunzi kandi ndibaza yoba hari nimba hari uvyemembe ya kamera kugira ngo ntazayibone ko myakanye bice babibi. Yes, reka tuce dufatira kako nyene mbega iya kubonye uje muri club wavyakira gute? Nta kibazo agira mbere rimwe myase nk'umwanya ashaka kumerekeza ntiwogera utamba uzi yuko wambaye nk'impuzu itabereye. Ni kugasaka web tv utabazi butagira imbibe ni Angelique Richard Midonete nike kwa kuniyene bimeze uko bisanzwe nabwiye kari kugasaka web tv utabazi butagira imbibe before yuko mvuga byinshi reka nkwibutse yuko utegeza kubanza gusonda subscribe kuri Facebook cyangwa YouTube ni kuvuga Facebook afondda suive YouTube azonda subscribe uko bisanzwe ibyo nta numwe atabizi kuko ndabizi yuko abantu mudukurikirana mwasirimutse nta muntu dukurikirana atari umusirimu bivuga ko tubandanye cyari tuja muri byinshi murabona imbere yacu dufise bamwe mu bantu bashagije bambaye neza aho twagiye turashiraho inkingi cyadushyiraho n'ugwego inkingi n'ugwego ngira ngo muca mwumva ibyo nshatse kuvuga murabona haba hari kibisuko n'ahandi atabisuko byinshi babiriko kandi murabona ko umwe bari karamwenye ubundi nawe bajinyitse ni bya bindi nyene ni kwa kundi reka tubanze tubaseye kwanza bagende batwidondora batubwiye n'abari bo kugira ngo tubandanyane n'abantu muzi reka duherenga akuye umuntu mubona asa n'uganguza cyane kurusha cyane ubona yuko bari nk'umushinga naye reka abanza twidondora tugira akazina nicajejwe nganye n'ivyari byo nabo twagendeye kwanza abari bo ashashishoka atubwira ibyo ari byo. Ego murakoze cyane je ku mazina nkaba nitwa Innocent Iradukunda nkaba ndi umuhizi akorera hano mu gisagara ca Ngozi. Ivyo nsanzwe nzejwe hano muri club nsanzwe ndi mu barongoye uno mugwi kuva ugitangura gushika nuno munsi byinshi turazi uko bigenda kandi nuko byama biba bimeze mu majambo make ico nico noshobora kuvuga ibi ni navyo ndabibaganirira hanyuma murakoze. Yes reka tubaze gatonyi ari ni mu buryo ni mu bubamfu ni mu bubafu ni mu bubamfu bwawe atwidondora tubiye na nyene wari we urabona ko ari umukobwa avize umushatsi twito muremure. Yes je nitwa Kayezu Ines Joella nkabandi uteguza abakobwa mu mugwi w'akaranga abahizi. Yes Ines. Yes nkuko mubibona rero nanje nitwa Mishima Fabrice aba ndi mu tejwe guteguza umugwi w'abavyi muri club abahizi Ngozi. Katubandanye ku ndi ruhande ariho umukobwa w'inzobe cyane cyane nyene ubona yuko nyene nawe nyene anaryoheje deja aradyohewe atubwire kuri bifashe. Ego cyane murakoze nanje nkaba nitwa Igiraneza Sentia nanje nkaba ndi mu bavyina ikirundi mu bakobwa nanje mwino club nkaba nayitanguye nkiri muto. Ego murakoze. Yes reka ndabashimire cyane mwumvise yuko ari club ngira ngo nta byinshi murabona yuko bambaye inyambaro ngira ngo yerekana imico n'akaranga by'igihugu ntibambaye twa tuntu
sanzwe menye twitwa Deshire ibintu byinshi ndi kuvuga ikibazo cyose umuntu mwaza kubabaza kiza kuba cerekeranye n'ico ikirundi canke imico n'akaranga z'igihugu ucacu reka duhere kuwo twokwitwa umushefu wa club mbega wewe club umwanya kugira ngo myumvire muyishingi mwayishinze gute byagenje gute club ukuntu twavyiyumviriye tukibitangura club yari igoye gutangura byari ibintu bigoye cyane aho wasanga turi abantu bake cyane ariko kugira tuze twegeranye abantu no kubwira ubukuntu bangana ubu ni benshi cyane mu mugwi byaragoranye cyane aho twatanguye club turi abantu bake binkehwa hama abandi baza batwiyungako ariko muri uko kutwiyungako barabona umusaruro turonka canke ivyamwa twama iyo turi mu mugwi ndangakaranga na cyane cyane iyo tuba turiko turanavyina canke turiko turakora izi ndirimbo ndangakaranga z'u Burundi usanga hari byinshi byadufashije bigenda biratuma tumenyekana hano mu gisagara ca Ngozi. Yes je nka Nike ndabazi ndamenyereye mu manza mbona muririmba mutamba n'ibindi byinshi bigiye bitandukanye mbega kugira ngo mwe mwashitse hajya bigenda gute haba habaye iki biba byavuye kuki canke babakurahe no kuvuga ukuntu bigenda ubwa mbere turakonda gukora amamanza menshi tukagenda iyo twagiye gukora nk'urubanza kenshi baratugomwa nk'umuntu dukoreye urubanza uno munsi ejo bukeye haca haba nk'abandi bantu baje mu rubanza bakavuga ati nanje ndabakeneye bijya bintu mwagize hajya ndashaka nanje ko muzobinkorera mu rubanza rw'iwanje canke ataraba ngaho mu manza bakadusanga ku cicaro aho twama dukorera aha kuri Oidebe kujya Gitega ego yes kujya Gitega kuri Oidebe wowe nyine nk'umurongozi wa club nacyakubaza ikibazo twita iyo tangana cyane cyane kandi wenzi yuko ubitsa amabanga ya club mbega club yawe yakira abantu ameze gute irimwe abantu ameze gute hariho umucakira cyangwa mwarahejeje nk'umuntu yoba bifuza cyangwa yifuza kuza nawe kugira ngo mufatikanye akazi nk'umurongozi wa club murakoze cyane kuri icyo kibazo mutubagije club yakira ugwaruka duhereye ku bana abisununuye bari murunganwe ndetse n'abandi bakuze tuvuge abapapa abamama abo bose turabakira nitwovuga ngo twarahejeje kwakira oya murabona naha duteramiye n'abantu b'abajene hariho n'abandi rero bisununiye basumba ngaha bari mu zabo bubatse ego no kuvuga re abo twakira duhera ku mwana yiga mu mwaka wa 3 yiyumvamo ikintu cyo gutamba ikirundi abo nibo twakira murakoze yes akandi kabazo kanyuma mbere yuko mcanja ku wundi gatonyi niwambwiye club yatanguye ryari yatanguye uhari niwe wayitanguje niwambwiye neza ivyumviro nyamukuri mbere yatanguye ryari yatanguye ku mugambo wuhe gahunda club ifite niyi mbese nyimba ihari byukuri mwarayiseko canke na murashika ko muracyakora murakoze cyane kuri ico kibazo ni naba nishyuye nabi aba turi kumwe baraza kunyunganira kubera harimo abo twari turi kumwe club tuyitangura ndibuka yuko twayitanguye turamaze imyaka 4 turi ku kivi turiko turakora urumva imyaka 4 simike hama objectif twari dufise ihangiro intumbero nuko twashaka gutsimbataza imico ndangakaranga by'u Burundi by'abasokuru ico nico hakuru twari dushaka gushikako ndetse no kuza turaryohereza abantu tubateramisha mu manza zitandukanye kiretse imanza z'umubabaro zonyene twaba tudakora izindi manza zose turazikora udukeneye uraturonka kabisa reka dusimbire ku yundi gatonyi naho utambwiye igihe club yatanguriye naco nyirazira zo kwigarukako twakire dusimbire ku mushiki wacu ari mu ruhande rw'iwawe mbega wewe club watubwiye uririmwo ikumariye iki nkawe akamari manini kanini cyane kuko icambere club iratanga umunezero cyane hari n'ibindi byinshi bingukira irungura cyane cyane kuja hamwe n'abandi kumenyana n'abandi na cyane cyane no kumenya ibijanye n'imico n'akaranga by'u Burundi kabisa kubwo ivyo ikumariye ubona mbega abandi societe canke uburundi tuvuga uburundi tubayemwo ubona club yanyu iyo ngaha Ingozi ibamariye iki ibafashiki kirafashiki abende gihugu kirafashiki leta kirafasha iki imiryango tuba tutuyemo twese nakubwiye irifise akamaro kanini mu kwigisha imico n'akaranga by'u Burundi uko umwana yayikuriyemo usanga atandukanye n'umwana atigeze aja mu yindi migwi usanga batandukanye cyane kuko indero batanga itandukanye cyane niyo abagiye biriwe mwibarabara baronka
kabisa. Abashiki bacu canke reka mvuge abakobwa iyo bishitse bakaja mu migwi iheni bikoranye ntibikunda kugwa neza mu miryango, hari ababifata ukundi kandi tukaba nkako nivyo hariho n'abagenda agaca babigiramwo ingeso mbi ugasanga bivuyemwo ibindi. Mbega wowe ico kibazo ntikiragishika nko mu muryango utahe nko mu mugoroba bwije na cyane ko mbona hari imanza mujamwo mugazikora bwije bakakubwira nti kisubiri uvuye? Buri gihe uko bitanguranye n'abavyeyi bategereza kuvyibaza, ariko muri uko kuvyibaza uko bagenda bimenyera basigurira uko bimeze batinda bagatahura icumuguru ugufashije kabisa. Reka akajambo kamwe wubaza mbega nawe nk'umuntu udufatire uno mwanya kuhawe ijambo ryo kubaza umukobwa mutari kumwe muri club, mubaza ikibazo cerekeye na club yawe. Uwo tutari kumwe muri club kabisa, uwo ariwe wese umukobwa dufatire ari wo muhuye cyangwa ubona mubaza ikibazo cyose wumva wifuza mubaza cerekeye na club yawe. Ntaco mbona nomubaza kuko nk'ubu batasanzwe ari muri club kumubaza ibintu vya club biragoye kuko nibake banabitahura. Yes, reka mbere ngufasha gatonyi ahantu buri ndabizi yuko ubufise abantu ariko baragukurikirana, ubufise abariko barakurorera. Iyo mubaza ati mbega ubona club yacu byukora tubiganye, ariko reka tubandanye gatonyi kari mbere ngufasha. Reka dusimbire kundi mwene wacu gatonyi nawe club kumariye. Yego murakoze cyane. Jewe akamaro mbona club imariye nuko ushobora kuja hamwe n'abandi kamenyana mu bisanzwe. Niko ndaraba nk'abagenzi mfise muri club benshi mu bagenzi mfise ndabafise nka nyine muri club. Hama ku kamaro club naho imariye nuko ndahakura indero nkakura n'umubano mwiza wo mu kibano. Yego murakoze kabisa. Mbega imbere y'uko uza ngaha muri club hari indi club wari umaze guca mbere y'uko uza mwiyi? Oya kabisa. Imbere y'uko uza muri club n'indi club warimwo, mbega nakaye karusho ubona katandukanye n'ubuzima wari ubayeho no kuva uje muri club? Hari inyigisho warahakuye ni nk'izi? Yego murakoze cyane. Jewe itandukaniro mbona ryo kuza ngaha muri club nuko mukuru wanje yari yanyambira ati ngo muri club nkamwankira, ariko maze kuraba nkicamo nkavuga ati niko ndaraba ivyo akora n'ingene abayeho, navuga yuko club ndayumvamo no nashubiye guhambya. Hama akarusho nkura muri club nuko iyo bishitse rimwe rimwe ubona iyo twakoze imanza bishika ukazubona baragize nk'akantu havuga ati reka tubahembe uronke amera agasabuni. Yego kabisa. Na cyane kico nzi yuko benshi ari cyo kintu kibaryohera bimwe ngo biryohera ngabana. Mbega uri muri club ikora ibintu by'ikirundi mico nakaranga by'ikirundi, ariko abajene b'abahungu bagenzi bari ngaha mibarabara benshi basanga mu barabara bambaye deshi, benshi gasanga bakoroye ibutura canke mvuga ipantaro gasanga bambaye ya nyambaro tuvango ni pocket down, gasanga agahuzu k'umusi karaboneka n'ibindi byinshi, gasanga basi n'inyifato ngaho mibarabara by'ukuri niyo kunegurwa. Mbega iyo bishitse mukaja mu kibano mukaba muri kumwe wewe ntibaba bakwinuba canke iyo ushitseho wewe wamashika ukabahanurira cyane yuko umenga mu nyigisho utanga ujeje gutanga muno mwanya uri muri club nivyo kwigisha imico n'akaranga z'igihugu? Yego murakoze cyane kuri kibazo mumbajije. Mubo tubanye mu kibano benshi mubo tubanye naragerageje kubazana mu ngaha, abo utari kumwe muri muzikale bari mu batambi, abandi basigaye bakora ibishoboka byose tukagerageza uburyo bwose tukabine twabazana nka nyine ino club yacu abahisi bose. Nta kangonongono kubaka canke ikibano kitari ciza ku buryo ashaka kwinuba cyane ko bakubona yuko umenga ntusirimutse, kuko urabona ko abajene bajana n'ibigezweho ugasanga inyifato bafise siyo ufise, ntushobora gushika ugasanga niko murahuza ibyumviro. Oya ntibishika kabisa. Reka twibuke ubundi muntu twase ijambo mbona n'umunwa wumye mbona umenga yari yiranze gatonye ko zabura tumugarukaho gatonye. Reka tukuramutse hewe twaye twakwibagiye. Yego n'amahoro. Kakaje umenga kagiye Karika nyene kaje akagora. ari wihebuye. Mwampevye. Twibutse akazina gatonye tubadanye. Navuze yuko nitwa Igiraneza Cynthia. Igiraneza Cynthia. Urafise abantu muvukana? Benshi cyane. Uba bari muri no club? Oya. Kubera iki? Kuvuga impamvu atariho bari umwe n'umunyeshure yigasubirayo, ubundi arafise ibindi bintu bimwokipa, ubundi ntari ino yagiye ahandi kurondera ubuzima.
iyo baba bari hano wobahimiriza kuza muri club? ego n'uwo yiga asubirayo aravuga ati iyo babitakunda yuko nko kuwa kabiri no kuwa kane katubura kuwa kabiri no kuwa kane niyo misa casubirayo ati je noza ndaza bavuga ati vyashika nkaronka agahengwe canke umwanya nzoheba nanje simbere. Mbega wewe kuva utaraza muri club nawe hoba hari akarusho ubona imbere yuko uza hari ibintu byaba ukabona yuko ubu bitakiba bibi kuko ndazi babigisha indero runtu nziza hoba byo babihari kitubwira nka bibiri ivyo abantu haraza muri club icambere nuko nashobora kurirwa muhira umunsi wose ugasanga hari ibindarira nk'abantu bariko baratukana canke bariko barashwana umva nk'ivyo uri muri club ntiwokwigera ubibona. Ikindi naco hariho gusanga uriko uratembera uja kuramutsa abagenzi atari n'ibindi muriko murayaga uri muri club utabunezerewe ushikira muhira ata kibazo na kimwe ufise kabisa. Imyaka ukuntu ngana n'imyaka nabambona ufise nimba ntakwibesheho urakuze kandi imyaka urimwo wobugeze muri rwa rugero rwo abajene ubu numva ngo ufise ngo nimwe bazitwa ngo numusheje canke umukunzi kandi umukunzi kandi ndibaza yoba hari nimba hari uvyemembe ya kamera kugira ngo ntazayibone ko myakanye bice babibi. Yes, reka tuce dufatira kako nyene mbega iya kubonye uje muri club wavyakira gute? Nta kibazo agira mbere rimwe ntiyafise nk'umwanya ashaka kumperekeza canke nk'ubu twakoze nk'izo manza canke nkaza ngaha muri club akavuga ati ndafise umwanya ndaguherekeze agashaka kumperekeza. Yes, mbega iyo bishitse muriko muratamba inyambaro mpamvu ufise si nk'iyo uba ufise uri mw'ibarabara nta gihe bishika hakagira nk'umuntu ubangamira n'inyambaro wambaye ku buryo ntihejeje nko gutamba wumva yuko ameze nk'ukwifuza cyangwa basi yumva yuko yoguca muyaga bivanye n'ukuntu akora iyo bibaye ucuvika mu gute? Iyo bibaye bivuga uri muri club cyangwa ukava gutamba nyine ivyo birakunda gushika ugasanga nk'umuntu ari ngo rubanza araje arakuramukije bikakakubaza nyine amajambo menshi gusa kenshi twe uwo mwanya ntaho dukunze kuronka kubera yuko duheza gutamba tuja mu bandi hamwe tukahava dutaha hari igihe umuntu ahora ntaboneka ariko kubera uba wahindura izindi nyambaro zimwe twari twambaye twazikura kabisa. Ikibazo ngomba mbaze uyu mushiki wacu wundi ari hagati hano mu Burundi hariho amakrebe akora ibintu by'ikirundi mvuga hari n'indi z'ikirundi abatamba muri rusange babirimo ariko ntakunze kuboneka cyane cyane ino mu ntara za ruguru cyane cyane nk'Ingozi tubwiye nk'Ingozi nda kuyasanga amazi ya ntara za Bururi nk'uko iyo epfo nk'uko mbega wewe nk'ubu indoto zawe n'ivyo cyane cyane kumva yuko uriko urabikorera mu ntara bitamenyerewe cyane kini Ingozi si benshi nizi. Indoto zanje ndashaka ko aya makrebe aba menshi muri ibice vya ruguru kuko tuhari turi bake cyane kuko naho hoba hari amakrebe menshi ndibaza nta makrebe cumashika na cyane cyane nkaha mu ntara ya Ngozi nta makrebe menshi ahari abadahari ndashaka ko n'imiburiburi muri buri komine yose uzasanga mu nk'amakrebe menshi nyene kugira tubandanye twigisha imico n'akaranga vy'u Burundi. Vyama bishika inyigisho kuranga ukabishikana n'ahantu gutura. Ego cyane kuko buri gihe tuba tuvuye ngaha tuba dufise n'umwanya uko nimba tuvuye ngaha mu nteguro haba hariho akandi kanya tuza kuronka ko kuza kuganira n'abandi rero haryo muri ko muraganira uragacisha mu kugira nabo bumve ko hari ico bizi ko kugira nabo uzobafashe bazoze mu yare makrebe kabisa. Reka tubaze uwo musore yicaye hagati wewe ahantu buri murakunda kuvuga gukoresha imvugo cyane cyane zirimo kandazite ziri mu gifaransa kinofunofu mbega muri club bo babigisha naho kuvuga ikirundi neza ku buryo ushobora kumara nk'iminota 5 uriko uravuga utavuze ngo donc cyangwa ngo me? Ego murakoze cyane twebwe muri club iwacu barakunda kwigisha ikirundi tugirirwa n'amahirwe nyene ni mu byo dukora dusanzwe nyene batwigisha ikirundi turahamenyera ibintu byinshi mu bijyanye n'ibintu dukoresha urusyo sekuro umuhini umukubuzo igisabo ego kabisa. Mushevu wa club tukuramutse nawe ndabona yuko nawe we agatiro kari gufasha. Ego murakoze cyane. Yes, mbega club yawe irongoye
gahunda ibyo mutekanya gukora ni bihe apari yo kuja kuzina mu manza kuko umenga ntivyohera ngaho ni bihe bindi mutekanya nk'ayandi makrebe? Ego murakoze cyane muratubajije ikibazo nagumye niyumvira yuko muza guhavura mukitubaza niyo mutari ko kitubaza twari kucivugira no kuvuga ubwa mbere twe hambavu yuko tuja gutamba mu mamanza ndetse n'ibindi turafise ihangiro yuko hari indirimbo shasha tugomba dukore dusanzwe dufise ari audio ubu twimirije kuyikora video ivyo navyo Imana ibidufashije bikaja imbere byose turazi yuko bizogenda neza hambavu yaho bugira kandi turafise n'izindi ndirimbo zitatu dushaka kuzokora ama audio nazo ne duce dukorera ama video ego murakoze cyane Yego yes mbega ko uzi yuko indirimbo nk'izo byose ako zibonekamwo rwa rusyo yangasiro na vya bintu mwariko muravuga ego mbega mwo murize yuko muzotinda mubona umukuza ikirende n'ibindi cyane ivyo turabifise naho dusanzwe dukorera ivyo kenshi turabifise kenshi ni navyo dukoresha mu manza muri vya bindi twita uruhimbi na cyane cyane vya bikorwa umukobwa ahora akora ari muhira ni navyo dusubira kumwibutsa akereka umuntu yamukoye yuko abikora neza no muhira ni yaroye agiye kuzobandanya abikora neza kabisa muri kebi wanyu nta muntu yoba ari umwigeme atazi gugosora sha ni bake kubera mu byo twigisha ivyo navyo biza imbere nta mugabo nta muhungu ari atazi kuvuga ijambo oya ivyo no mwijambo turafata umwanya tukavyiga ndetse n'ubu wanashaka niba bishaka nawe uzuntumeko nzoze kugusabira je ni aranaganya yes nzokubwira bro reka tubandanye mbega muhungu wewe ndakubaza akabazo gatonyi mbega muri kebe murimwo hari abahungu n'abakobwa kishi kuraniro n'ubundi ngoma yigaruka ko imico ingeso mbizo ntizibura wewe nibirigira bigushikira ngo ubone ingeso mbi nawe itakushimije muri kebe n'abahungu bashaka nko guteretana n'abakobwa hagati yabo cyane n'ibindi byinshi kuko benshi byaragiye biraba twagiye turaba ahantu hishagiye atandukanye ntazihari urabyemera nawe ntawe uhari muba muri mu kazi kabisa amahera rero ubu tuvugana ni na menshi kubera muba muri bizi yo kurondera inoti umwanya mwava mungurira yes nawe urafise umusheri inde wo mwemanga nyene kavuga n'izina ryiwe ndamwemanga cyane vuga izina ryiwe twumva aho ni mwibanga oya uramwemanga ndamwemanga aho ni mwibanga oya vuga akazina kugira ngo ntacyo yumvira ko mengo uramukinyuza oya nko kumurinda ntako novuga ubashaka mu gutwara aho ratubesha murega nkwibariza akabazo gatonyi sheri wawe sinzi ingene ameze dusupoze ko mwuno mwanya ntawenzi reka uwo ngomba ndescribe dusupoze kari ugomba mvuge muraza kuntunga mvuge Faransa cyane uwo ngomba mvuge dusupoze kari mwuno mwanya akunda inzoga donc no mujene wo mu muji umunyamuji wo hejuru akunda inzoga akunda itabi juste za style twavuga azirimo urabona ko ufata kanya kamuhanura aho byanyera ibyo ine nk'umuntu nyine akunda karanga nk'umuntu yaba mukunda kandi akunda nakaranga mugabo akunda nakaranga no muhanura kuko nimba ari muri izo ngeso kandi nkaba ndi umunyakaranga buri gihe n'umuntu yotubona turi kumwe ntivyo mushimisha ne hahanda nanje woce banyiyumvira ko izindi ngeso mbi atazonsanganwe kubera nawe iyo bazifise kabisa nukuvuga uvuga nti jewe ntiyonterana intambwe nkina mubona kiza gusa ndinze ndamukunda nkamwemera mu misegonda ibiri bahindutse yo bahindutse no gerageza aguhevye nawe amevye no kwihagara iyo baruwa nohitamo krebe yashaka kubesha oya nta bubeshi buri none krebe izokubakira krebe izokubera umugabo yarinze agenda kubera ndamuhanuye ubu ntiyo baruwa wanje no muheba cyane na cyane ko umenga barabigisha ama influence kuko muriko muravuga ijambo nama mbona hari ibintu mugira ngo mugahindura umuntu yari yansa akemera kubaha yanka y'amaguru abiri cyane gose yes ndashaka gatonye imbere yuko tubanza kumira amate muncishyirizemo akantu k'akagenegene k'agakojo mwateguye muri krebe muziki aka kantu turagakoresha tugiye mu rubanza urakoze cyane reka twikore mu gahogo nk'uko dusanzwe turi muri krebe hariho n'indirimbo nyinshi dusanzwe tuba turiko turakora reka tube buguhonje gatoya hari indirimbo dukunda kuvuga ati
muteteri mutereta kiyaga umve muteteri mutereta kiyaga umve muteteri waratomboje umve muteteri kuza umve muteteri nawaho umve muteteri kusamara umve muteteri rabinosha umve muteteri hindukira umve muteteri rabibonama umve muteteri biriseriye umve muteteri twajaha umve muteteri ngo hano aha umve muteteri turyoshe pe umve muteteri ngurubanza umve muteteri ndihenze umve muteteri nawaho umve muteteri waje hano umve muteteri kutuvisualiza umve muteteri bwire neza umve muteteri ndakaba aha umve muteteri mukanyaho umve muteteri ndakugabira umve muteteri ndagarutsema umve muteteri. Yes, murakoze cyane akabazo gaca kaza mbega iyo muri ko muravuga ayo majambo yene mukoresha y'ikirundi nababajije akabazo mubanze munyishure nyene mwese muri kumwe ntihamaye gushika ukumva ko usanga umenga hari nk'igihe uri kurakoresha imvugo itari nziza nk'igifaransa canke tari kirundi. Urakoze cyane no kuvuga n'izi ndirimbo keshi tuba turiko turaririmba hari igihe usanga uriko uraririmba indirimbo ugasanga basi kajemwo ariko reko bakajemwo duca tuvyakira nkuko kandi n'uburi buri kurabibwira aba yumvise ibintu uvuze ivyari byo kabisa. Mukobwa wewe ngerageje kubaza akazo gatonyi hari abakobwa ubona uriya uhije hari abakobwa ngahanze tubona navuze inyambaro y'abahungu kangaruke kuyabakobwa nane mbega amwe wayihunda cyane ko nabonye ari ugwaruko rwinshi harimo nabigeme mama mubigisha imyitwarire ijanye mu nyambaro ijanye n'ukuntu bazokwitwara ejo bari mu ngo na cyane kumenga nivyo mukoresha kuko ubu murabona yuko ingo nyinshi atakobesha kuri imwe ntiziramba murabona yuko ubu bubaka ku musenyi niko numva rumanindwi imwe batanga gukubitana guterana amasafuriya umugani wa mukomedi mwama mubigisha. Hano muri club tuje harimo twakubwiye yuko n'indero ibirimwe twaragiye twama dufata umwanya ntitunategure bakavuga bati uno munsi hari inkinyigisho canke bakavuga ati ni nk'inama mwiyo nama rero ashaka kutubwira aha nta muhungu uhabona yaje yambaye deshire canke umukobwa ho inkizo mpuzu twebwe ko bakobwa ntitwona zambara ko turatamba hagiye usanga nawe uriko uratamba nabi kubera yuko nyene nawe wamba kutikwije ntiwogera utamba uzi yuko wambaye nk'impuzu itabereye kabisa. Mbega iyo utashe muhira usanga iyo nyifato naho wari kuyihera mu rugo muri club uri kurayigisha mugabo ari kuyihera mu rugo mama wawe nawe woshobora nko kumubwira mama akora nkayo makosa yubatse dufate nko utari nziza naho ngatamuvye ngatakosa akora byoshika kamwegera kamubwira ngo burya mama tiraba papa cyangwa uvugane ni mama ndio cyangwa witamakora sivyo ko abavyeyi urumva ariko ubwira ikintu mubwira akavuga ati noneho wa mwana wanje yasaze ushobora kuraba nk'umugenzi wiwe ukamutuma uti mugantu uzobwe ko ari je nabikubwiye gaca ubihi zo umumbwire muko muratera nk'inkuru ukurumva nyene mutumbereye uvuga ati wanasaze. Yes, ucugira ko wenyene utubwira mbega krebe buri weekend muba mufise urubanza nimba nihenze ubu mutekanya kuzokorera he nimba atari baga nta kamara tuzoze kubasita je nzoza gugufana zomfana ucuna foto rumpe ni foto ibona ifoto nzoko ngira ino fotografa zogufotora nawe umva jewe tutari kumwe nyene ucuvyumva. Okay, ibintu vy'imanza baraza kubitubwira canke umuperezida wacu uramenye nawe sanga taratujya kara ingenda mwunganire nk'ubu turi muri periode canke mu gihe twokwita igihe c'ikarema ubu nta manza muri mino misi ihari ariko guhera muri uko kwa kane itariki 26 turafise ikiraka ndetse n'imbere yaho hari ibindi biraka biriko biraza gusa bitaraja mu mwumvikano ngo dushobore kuvyemeza. Ikibazo ubunyene ucunyishura mbega mutambira abakatolika gusa ko muzi karima ndumva katolika. Murakoze cyane no kuvuga Abayisilamu bari mu mafungo. No kuvuga ubu Abayisilamu nta manza bariko barakora. Kabisa. Ubu imanza ziriko ziraba nizabakizo ariko rero ubu nta mahirwe twashoboye kuba tworonka nk'abakizwa ngo batwizeye kuko ruvuze yuko bari muri karema mutatamba nange izogoba yuko oya jewe kubera twato dukije nazo batuje oya uzodutumako nta ngorane gusa nk'ubu nta baratwizera muri abo bantu twovuga tubu baravyemereye kabisa. Urakoze cyane Miraka Mikro uwo mushiki wacu ari mande yawe nawe ndamwibariza akabazo gatonyi
mbega hamwe byoshika sibyo ukatwagwa n'umudiaspora uzi umudiaspora yohavura aba ari umurundi wewe ivyo yobikurikiza ugatwagwa n'umuzungu cyane cyane yuko utuvugana ejo ushobora guca kumbonesha kure n'ahandi ukabona n'umuzungu akakugomwa akakujana urumva yuko mu nzi wawe nawe uzoguma wamanitse agatako k'uburundi cyangwa uzomera nka ba bandi agiye mu Rwanda nk'abo duheruka kubona aca yumva yuko yo kwisabira ubwende gihugu bwo mu Rwanda mu Burundi akibagira oya jewe nk'umurundi kazi nizi ivy'akaranga iryo kosa ntaryo nokora kabisa kuko ibi dukora benshi na bamwe muri aba diaspora uko uravuga benshi barabizi kandi barabikunda cyane niyo mpamvu ivy'akaranga nzotegeza kubigumana zokomeza kubigumana cyane gose ku buryo uniwagenda nko muri Amerika abana batajatangura kubigisha kuvuga ngo mubone gusa wibagire na yambo baje kwa nyokuru bacatangura kumuramusa nyokuru avuga ngo reka kuntu cyose bazabizi ko bose zo barabarundi kazi uzobigisha ikirundi cyane gose cyangwa uzobasiribumura kuburyo bakorera muri televiziyo oya byose bazotegereza kubimenya reka tubyizere kuko ino video ntizofudika tuzobikumbisha hanyuma nivyo vyarahindutse bitwaza gukora ikirevuye nk'uko kigo cy'indege tugatwumva abana nabo ubwawe ikirundi twovuga ngo mwarakoze yes reka mbaze undi musore nawe atubwire mbega nawe umugore wiwe wayimuzanye umuzungu umuzungu abazungu imico yabo urayizi kandi umuzungu imico yabo iratandukanye niyo mu Burundi iratandukanye niyo mu Rwanda iratandukanye niyo hehe urumva yuko nawe umwinjizamwo ivyo bintu vyerekeye n'imico y'akaranga ukamukundisha igihugu by'ukuri ku buryo abana azovyara banyasoca bigisha ikizungu kurusha kirundi kuko nizo generation twe turabona mino misi ubu mwana akurazi kuririmba gasongoye sinzi ntantu badukura mugo bumubwira ngo ririmba inanga ya maconco sinzi ntayo yoshobora namwe nawe nka papa w'urugo wo muri kazoza ubona gute ego murakoze cyane hama naciye ku bwanje nkuko noba nyine ndi umurundi kandi navukiye ngaha nyine mu Burundi bishitse nkazana umudamu w'umuzungu naje nogerageza uburyo bwose nkamwinjizamwo ikirundi c'iwacu ku buryo bwaho ashobora gutahura ikirundi akanibagira rwa rurimi rwa hariya iwabo ku buryo nyine umuzungu nkamwe duhura wumva avuga ngo amahoro basi nyine akabivuga kabisa ego mbega umugore utekanya kuzana sinzi kuvuka ingozi canke hehe irango ndibaza kuvuka ingozi mwego mvuka ingozi kabisa umugore utekanya kuzana wo muri kazoza kawe bifuza umeze gute w'inzobe wirabura cyambere kazo cyambere ego murakoze cyane je kuze turabazanya inyishu w'inzobe wirabura w'inzobe ego umihena mino ntara nyine ya Ngozi ntara ya Ngozi nakubwiye umuco n'akaranga si cyane ariko mu rugo murahita nagira ngo muzomwigisha mbega hamwe wocu usanga naho uzanye wa wundi no guheka umwana atavyashoboye cyane no kumwosa atavyashoboye wocu ukora iki dusipoze ko umuntu umwanya muzanya ari mu rugo wocu ukora iki ego murakoze cyane nk'abarundi turagerageza uburyo bwose tukamwigisha nyine baheka umwana byanse oya ntibishobora kwanka turagerageza simvuze kureka kumureka kubera atavyazi ahubwo atavyashaka kuko hari abatabikuza turabazi hari abantu badaheka abana hari abantu batanosa abana yumva yuko umwana nyene umenga ni ngorane basa bashaka kuguma simbutse ari mu gaskindi twitwa dupantaro bambara dutonya bashiki bacu ukora iki murakoze cyane je ku bwanje nk'icyo nokora nogerageza nko ya mico nyine y'ikirundi ko nabasokuru barashobora kubaheka bakabambukana inzuzi iyo bagiye kugwana na twebwe twogagira nka mweka ati nahebwe twobishobora ego nta mwana wone je ndazi nkima muhiri wanye hariho mutonyi anavyumva ari wanye karara biganira cyane ko muri komante yatubwiye ati burya uyu n'uyu wacarize ahubwo acayiruka ngo kwibarana oya ntibishobora gushika ahubwo nyine uragerageza ibishoboka byose ugashobora uwo mudamu wawe ukamubwira ati bigende uku n'uku n'uku ubwo ni babiri bagafashanya kabisa reka dusubire duha akanya uriya nawe mushiki wacu atubwire mbega wowe utegekanya iki muri kazoza mu majambo makenyi nk'umunyakaranga ni ukuvuga urumva ibintu zo kutubwira kuko uriko urakura kandi ibyo uriko urakura n'iby'urugo ejo utekanya iki ivyerekeranye nawe kazoza utari muri club iyi turimwo muno mwanya cyangwa uyirimwo cyane ndikuvanga ndavuga maze uteye ntango gakura kuko ejo uzoba umuvyeyi uzoba mama utekanya kuzoca ukora iki sero y'ibyo wize okay je kintu ntegekanya kuzokora hari igihe nzoba nanashaje
Okay. Hari igihe nzoja kubaka urugo nanje nkavyara abana nzogerageza kubumvisha no kubakundisha amakrebe yigisha indero nziza hamwe mvuga ati mba uvuye ku ishuri cyangwa utagiye tonda muri krebe ugende gutegura hama akaza nkanamubaza ati none babigishije ibiki canke nkavuga ati muzontumire naye nze kuraba kugira ndabe yuko wa mwana wanje yagiye nagenda ntanagende akatira mu nzira kabisa. Tuja kumera nk'abaja gusezera tuduga gatonyi nyene imbere yuko turangiza mbega woba wifuza yuko uburundi by'ukuri kuko ndabizi yuko imico n'akaranga mu Burundi byaratitutse namwe nawe ndazi ko biyizi kandi ndazi ko bovyemeze ijana kwijana. Uba wifuza yuko uburundi bwosubirana akanovera ko kwitwa Burundi bubwikirundi neza kuri nka abarundi bambara ivyerekana imico n'akaranga by'uburundi kuko mu Burundi dashiresi zacu ziragatsindwa n'ibindi byinshi bitandukanye. Uba wifuza ko bizogaruka nimba wifuza ko bizogaruka uriko urakurikiwe mu mwanya simvuze uzokurikira kuri uransovye subiramo ikibazo warumbagije nariko ndavuga nti imico n'akaranga mu Burundi ntibikiri nkuko byari bimeze ubwa mbere ndazi nayo kubibona yuko bitera bitituka kuko no mu nama ziko zirakoreshwa n'umuntu niyo bari mushikiranga cyangwa umuntu wari we wese ndashobora kuvuga ikirundi minota 5 ndashobora nabigisha benshi dubura mu mashure benshi baba bambaye amaskini amwe twitwa amacupa benshi baragirana coiffure ugasanga ni dread cyangwa ugasanga bamwe donc basi nyitwariye sisawa. Mbega wewe nani nkawe nk'umunyakaranga uri kuvyigura uri gukora iki kugira ngo bihinduke dusubirana ukanubwira kake? Okay, cyo ndiko ndakora kugira haze habe akaranga nk'akakera nuko hari igihe nshobora gutora nk'umugenzi nkavuga ati cyane turi nko tuko tubatera inkuru n'abandi nkacisha mwe by'akaranga kugira nabo hari umuntu ubwira ikintu nawe nakibwira abandi cyangwa ukaraba mu kibano ukavuga ati tuje muri krebe ugasanga turiko turahigira ibindi bintu byinshi n'indimi z'ikirundi ngo nk'igisabo n'isekuro n'umuhini byo urumva hariho n'umuntu batababiza avuga ati akahera kibona mu ishuri mu gifaransa mugaje muri krebe akakimenya mu kirundi canke urutaro. Yes, reka tugususure widondera akazina gatonyi kugira ngo badusanze ngaha abumve ati mbega yari naka nyene ukurya tuzi canke n'ubundi tubonye. Nigira neza Sentia. Ni akazina gutazira gasenga. Aya. Kabisa. Reka tugushimire cyane Sentia. Reka dusimbe gatonyi tuje kuri wa wundi mwene wacu wundi nawe tubwire. Mbega wewe ndabizi yuko ibyo by'imico n'akaranga mu Burundi nawe ndabizi kubibona yuko byatitutse. Kaba nkako sagashishora umuntu. Ni gike usaba abaturongoye niko ndavuga abaturongoye urumva nk'intwaro cyane rero kugira ngo tureko dogarukana kanubyo. Ego murakoze cyane. Ikintu twosaba nk'intwaro cyangwa abaturongoye nuko bohimiriza nyabuna abantu abigisha muri amashuri twita ay'intango bakagerageza kwinjizamo ikirundi cy'abasokuru bakacinizamo abana bacu ku buryo bwaho bavyiga bakabinonosora ku buryo bwaho n'igihe bazoshika mu mashuri yabo y'imbere bazobana bavuga ca kirundi ndetse n'igihe bazogenda mu bindi bihugu bazobandanye baharanira akaranga k'igihugu kugira no mu bindi bihugu babone bati mu Burundi hariho intwari zashoboye kugwanira ururimi rw'ikirundi. Kabisa. Reka tugusaba rwose iyo bidondo reka dukurikira. Ego murakoze cyane jewe ku mazina nitwa Nishimwe Fabrice. Nishimwe Fabrice. Katugushimiye cyane Fabrice. Murakoze cyane. Reka tuje ku wundi nawe wowe nyene uri kuraturaba. Ndabona yuko wabibonye kari we ndiko ndavuga. Shamwe uri kamwe gose. Akunda gutwenga. Cyane gose. Mwira gutazira mwira. Oya ntatazira no fisi. Urayinyegeje. Irahari. Ntari hari. Ahubwo ngira ngo rire dommage kure. Reka twibandanirize. Wewe uyavuze umugenzi wa Fabrice yavuze nti bahimiriza abigisha mu ishure bigisha ikirundi. Mugabo tuyegerageje kureba bavuga ngo ni ndero mbaziko. Nukuvuga byohereye muhira. Ubu abana muhira bakura batazi ugwembe n'ugwavu bakura batazi uruhimbi batazi umuhoro batazi navuze kugosora aho tuvuze ho gushesha urusyo rujya w'ikirundi hoho rumwe ruvuze ninga imbari ingasiro nazi ndavyiruka neza hoho ubatu nawe nk'umuvyeyi ubona ho kugwi
icokorwa no guhimiriza abavyeyi barya nyene baba barabareze nubwo ubu ivyo bikoresho kenshi atabikunze kuboneka mu kibano hari babironse amafoto ya kera nyene ni ukubibereka hamwe n'umwana naho azogica ahantu kira azomenya ati iki ni kimwe mama yambwira kabisa. Imanamba ni Imanamba ndabizi ko ubwa mbere ucumvise nk'umunyakaranga. Imanamba ni giki mbega Imanamba? Oya. Hari umuntu wakiza mufashe gatoya. Oya. Akandi kabazo ntacyo. Akandi kabazo. Ingoma ni Ingoma tuvuze ku nka ingoma. Ku nka? Ingoma tuyumva nk'amabere. Amabere. Nibyo. Ku ngoma reka ndabafashe bavuze ingoma tuvuze ku nka ni rirya cebe ry'inka kabisa. Kabisa musubize biko gato ngisi ndamuhereza kuko uyu munsi wona nkira urabona ko ndiko ndafungira kifire gatonye kugira ngo nje kurangiza ku mushefu. Akandi kabazo gato yenda kubaza mbega umukobwa aremewe kuvuza ingoma ijya ngoma nyine tuvuze badodo? Oya. Kubera iki? Kubera ko ingoma hariho igice ifise twita amabere rero umukobwa kubwuko mu bihimba vyo hari kamabere ntiyemerewe kuyivuza kabisa cyane gose. Hariho igihe bavuga ngo bariko barakarisha ingoma abantu bajya bavuza ingoma, nibyo nanje numvise ni ukuvuga bavuga yuko ata mukobwa yikwikarisa, nivyo nyene ngiye bishatse kuvuga cyane gose kabisa. Nigiki umukobwa yemerewe gukora ku ngoma, kuyiterura, kuyikora, nigiki yemerewe cyonyine gusa ni kimwe? Nta kintu na kimwe yemerewe ku ngoma. Kumenga kuyitambara vyemere? Kuyitambara vyemere. Mubuze ingoma hajya mugayitamba. Ariko urumva ntaba yayikozeko. Donc aremerewe kuyitamba. Kuyitamba no kuyikora ko umukobwa ngo ntavyemerewe ariko no. Oya ntavyemerewe. Ivyo turacemeranye. Akanyuma mbega nk'ubu turi mu Burundi. Sibyo? Cyane. Turi mu Burundi. Ngira ijambo wumva mu Burundi nk'umunyakaranga byakoreshwa kera ubu itagikoreshwa, barisubijwe n'ibindi bintu bitagirutwe n'amaguru. Wumva nk'ubu masi uvuga nti simeruze kuryumva naho ngiye sindaryumva ryakira nawe nk'ijambo umushinga ntahe ubu atari mu manza gusa uryumva nta hantu uzoryumva ngo bariko bagitwa. Aca bakoresha iki? Umugabo? Oya. Kabisa. Reka nagomba mbanze ndabafashe gatoyi kw'iryo jambo waruvuze. Nk'ubu ubwa mbere je ijambo nahora numva aho hambere twavuga sogokuru, ariko ubu umwana wese akuze yumva ngo kwa papi ngo kwa mami. Urumva ivyo biriko biratituka kabisa. Kandi papi umega sikirundi kabisa. Ni kuvuga urumva mwe muvuga nti ubu twe turavuga nti tuzobigisha kumenya ati sokuru ni kito kirundi. Ego basogokuruza kabisa. Akabazo kanyuma mbazubo mbwira ivoka mu kirundi. Ivoka mu kirundi? Ego. Nimba utakize nawe kibazo umuntu akara dukurikirana tuvuye ivoka mu kirundi. Kuko ivoka si kirundi. Urumva ni avoka. Ivoka si kirundi. Ariko natwe twavutse twumva bagitwa ivoka. Bakoze wumva bagitwa ivoka. Niki ntago rirahari. Igice tugihebe. Ipambwira ipantaro mu kirundi kuko yo irahari. Cyo ndakiye. Ndakishurira. Bazati mumbwira ipantaro. Urumva ndakufa. Ndasavye mumbwira ipantaro mu kirundi. Yes, bo je nakuze numva ipantaro bavuga bakitwa akisokera. Watu urika kwike n'iganira naca duhinyuza ndazi nakisokera ko yakujya kuntura abona acisha nk'amaguru. Basi ibi bintu byaje bizanye n'abazungu benshi nta kintu cyabyo gihari. Kuko urumva yumvise umuzungu avuze ivoka acavuga yavuze avoka acavuga ngo ni voka. N'ibindi byinshi bitandukanye. Reka tugusaba usubire widonda kazukwikira. Nitwa Kayezu Ines Joella. Sanzo ndi muri Club Abahizi. Club Abahizi Joella. Kabisa. Reka duhe akanya umushefu nawe agire ivyo atubwira bijya gusozera ikiganiro ivyo ariko barategura nka Club n'ibindi byinshi bitandukanye. Tubwire Club yanyufise ihangire batubwiye bimwe ko muri barategura indirimbo. Mbega ho hari ibindi bintu mwiteze kuzokora nka Club? Ego murakoze cyane. Ku mazina ni Innocent Iradukunda, umuhizikazi, umuhizi hano Ingozi, umunyakaranga. No kuvuga ibindi bintu navyo turiko turipfuza gushikako, turiko turashaka ubwa mbere yuko twotsimbataza imico ndangakaranga by'u Burundi. Uwundi mugambi nawo dufise turashaka n'imiburiburi murazi yuko ntitwari bwabivuge
twatanguye gusohoka imbibe dusohoka igihugu cy'u Burundi Kabisa. tuja kwamamaza imico ndangakaranga by'u Burundi Kabisa, turashaka yuko n'ubu tuzama turiko turasohoka ibihugu munamanika idarapo hanze Ego, Burundi ego. Bwa Evariste ndayishimiye n'abandi benshi bagiye na cyane cyane kabisa eh yes kandi kabazo gatonyi mbega krebe yanyu nani bagiye kubabaza mbega krebe yanyu ikorera imyimenyerezo hehe nk'uwo bakenera abashaka nyene kuri marketing canke kubaha isoko mvuge mu kirundi kubaha isoko yo basanga he canke hariho nk'akanimero ka telefone bakura murakoze ahantu ashobora kudukura ubwa mbere ndiko ndamugereraniriza ageze kuri rompwe kujya Gitega aho twita kujya Gitega ufashe ibarabara rija ku isoko uciye ku kirimba kwa prezida hariho ahantu hari clôture twavuga uruzitiro handitseko OIDEB mu kigo ca OIDEB udukeneye niho ushobora kudusanga udashoboye kudusanga ngaho naho turashobora gusiga kanimero ka telefone kabisa nako udukeneye ugaca uturondera ako kanimero nako ni 61 11 55 75 vuga nk'umunyakaranga rero 61 11 55 75 kabisa irakora kuri WhatsApp hose ego hose karakora kabisa nani mikashi irakora ku buryo nk'uvuga niti jobe hose umuntu aba yabigiriye kabisa murabyumva yuko abantu ko badukirana nani mikashi irahari je narabonye yuko baratamba bakubita umuhengeri kabisa iyo wafashe nk'agacupa nk'abantu nk'agacupa ho byo kugura kugira ngo natahe kwera umunezero wo wahabonye kabisa nabantu bagira ibintu byiza kandi bizima bibereye ijisho kandi binaryoshe nawe nukuri nimba uri kurara kino iganiro ndumva yuko no kwifuza ko uzobatuma ku munsi w'akaza guteramishiriza mu rubanza yumvise ngo ntibazimba mbega akabazo nyine cyangwa ubaza nk'umuntu akazimba imanza muzikora cyo kimwe ku mahirangana nimba kuri ku mahirangana ni gute bigenda gute no kuvuga imanza ntituzikora ku mahera angana kubera tuzikoreye ku mahera angana wosanga natwe turiko turahomba kubera natwe iyi myambaro mubona tuba twambaye nk'uko bidusaba yandi mafaranga menshi no kuvuga uko dukoreye umurubanza kwa naka siko dukora kwa naka turapatana bivanye n'ivyo ashaka kabisa twebwe yanyu irimwe batamba cyane bose barimo irimwe bavuga ikirundi bose barimo abaririmba n'ibindi byinshi bitandukanye mu kanya turagucishiriza ko kugira duce turangiza ikiganiro cyane ako niko narindindire mu kanya kaza reka akajambo kanyuma wosaba nk'ako yadukurikirana kubyo wifuza nk'ibyifuzo byawe nk'umukuru wa krebe nimba ari ubona akazi reka karagenda neza nimba ari cyo usaba yaba uburongozi canke abariko abafana abakunzi banya abafana umenga bambuze ibindi bintu n'abariko bakurikirana kino kiganiro n'abakurikirana imbonesha kuri Gasaka Web TV murakoze cyane no kuvuga icyo twoshobora gusaba nk'abantu bariko baratwumviriza muri kano kanya canke bogira icyo badufashije bakanaduterera no kuvuga icyo twobasaba bodusanga ku nimero twoba twatanze hama ikindi naco gikurikira twobasaba yuko ico bodufasha namba bashaka kudufasha canke kudushigikira boshobora kudusanga ngaha kuri OIDEB canke bagatora nimero ya telefone nkuko twabivuze bakabandanya badushigikira kugira natwe tubandanye dutera intambwe tunakuze iyi mico ndangakaranga by'u Burundi byaranze abasokuru